Abakunzi ba Nori Painters no Event TV ndabaramukije mwese aho muherereye mu izina rya Yesu Kristo twongera tubaha kaze no muri kino kiganiro cacu kuza ijambo ry'Imana cyo kuri uyu munsi tukaba turi kumwe n'umutumire wacu twagomba tumusabe idondora bariko badukurikirana kaze. Ego ndabaramukije mwiriwe naho muherereye hama akazina kanje nkaba nitwa Ingabire y'Imana Honorine nkaba ndi umutumire wa kino kiganiro mwarahezagiwe. Amen. Turi kumwe na Ingabire y'Imana Honorine niwe kuri uno munsi turi kumwe nk'umutumire wacu muri kino kiganiro cacu kuza aje kudufasha kuza ijambo ry'Imana twize ku munsi w'Imana. Bantu mwese muko muradukurikirana muri kino kiganiro cacu kuza tugomba twuze ku ijambo ry'Imana dusanga muri Nehemiya igice cyaho ca mbere kuva ku murongo wa 4. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo isengesho rya Nehemiya. Nuko maze kumva izo nkuru canicara ngaho ndarira mara iminsi mbabaye nisonzesha sengera imbere y'Imana nyenijuru ndavuga nti ndakwinginze ewe uhoraho mana nyenijuru mana nkuru uteye ubwoba ukagumya isezerano n'imbabazi ugirira abagukunda bakitondera ibyageze byawe none tega ugutwi kwawe wumvirize tereza n'inyonga zawe witegereze kugira ngo wumve ugusenga kwanje jewe umusabyi wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku murango no mw'ijoro nkwingingira abasabyi bawe b'Abisirayeli natura ibyaha twebwe Abisirayeli twagucumuye ko mbere twe n'inzu ya data twaracumuye. Nino jambo ry'Imana twaje kuza turi kumwe n'uno mutumire wacu Ingabire y'Imana Honorine kaze muri kino kiganiro cacu kuza ijambo ry'Imana. Mukozi w'Imana Ingabire y'Imana Honorine twagomba tukubaze haruguru ya rino jambo ry'Imana hoba hariho teme mwaganiriye ko ku munsi w'Imana? Ego iriho teme ya rino jambo yavuga ngo uku ni ukwezi k'umunani tugiyemwo yavuga ngo ni ukwezi k'umusaruro ukwezi k'ugusarura bivanye n'ivyo waririye bivanye n'ivyo wari umaze iminsi isengera bivanye n'imitwaro wari ufise novuga ngo ni ukwezi kw'inyishu yawe muri kuno kwezi ni ukwezi k'umunezero. Ego murakoze cyane umukozi w'Imana Ingabire y'Imana Honorine uratubwiye yuko kwezi ari ukwezi k'umusaruro ariyo teme mwaganiriye ko ku munsi w'Imana. None twisunze rino jambo ry'Imana tuje gusoma muri Nehemiya woshobora kugerageza kudusigurira iyo teme mu mfunyafunyo ugerageje kwisigura wisunze rino jambo ry'Imana ukuntu Nehemiya mu isengesho ryiwe n'ukuntu byagenze kugira ngo ashobore kuja kubaka uruzitiro rwa Yerusalemu? Ego cyane icatumye Nehemiya agira iri sengesho nuko yarabayeho mu kindi gihugu atari mu gihugu ciwe ci Yerusalemu hama mu gihugu ci Yerusalemu hateye igitero batwara inyagano abantu benshi hama hagira umwe arokoka kubera ko Nehemiya yari umuntu akunda kubaza amakuru cyane igihugu ivyerekeye n'igihugu ciwe abaza amakuru umuntu yaravuye mu ico gihugu aramubwira ati iki gihugu mvuye mu gihugu cawe uti hariho abatwara inyagano abasigayeho nabo n'abantu ngo babayeho mu marushwa cane uti mbere n'inzitiro z'i Yerusalemu zose zarasenyutse. Nehemiya avyumvise agira umutwaro cane arasenga araririra Imana arisonzesha arasenga abyira Imana ku nkuru yumvise bimutera kumva yuko muri we agiye kuba mu kwezi k'umusaruro mu vyo yaramaze iminsi asengera uvuga ngo vyishuwe. Ego murakoze cyane Ingabire y'Imana Honorine. None mbega ndakubaza ibyo yoba yarasengeye mbega yoba yarabigeze ko ugiye kuraba? Ego cyane yarabigeze ko kuko yasenze Imana muri we novuga ngo yarizeye cyane muko kwizera nako yarahagurutse arakora aragenda mu gihugu ci Yerusalemu aravuga ati ngiye kubaka inzitiro zasenyutse amaze kuzubaka ariko arazubaka ntihabuze abantu bamuca intege batobiya n'abasani barati bose baramuca intege ariko kubera ko aravuga ati we ngiye kubaka igihugu cacu casenyutse amaze kubaka izo nzitiro
byaragenze neza aronka inyishu, ni naco gituma yavuze ngo ni ukwezi k'umusaruro. ego murakoze cyane. Tugiye kuraba ngaha muri ino jambo ry'Imana tugiye gusoma, nari nabitubwiye yuko Nehemiya ibyo yasengeye Imana yabibahaye, ariko tugiye kuraba muri buno buzima nyene busanzwe bw'abakristo uyu munsi tuja gusenga, ndetse ugasanga hariho n'ibigeragezo tugenda ducamwo tubamwo, ugasanga umuntu arasengeye ibintu ariko kubera ko atabona biriko birishurwa bikamuca intege. None n'igiki wobwira abantu bari uno munsi bariko barasenga, nimba Nehemiya yarumviwe antuka dusenga Imana yumva. Rero n'igiki wobwira abantu bariko badukurikirana ari nk'abantu bafite ibibazo n'ingorane uyu munsi biranze. Hariho nk'umuntu umwe nigeze kubaza ikintu ati none mbega wewe bimeze gute ko uyu munsi utarabyara, bimeze gute, ubyakira gute, bimeze gute? Yambwiye ati jewe sinzi ko bwoko n'Imana yanje yumva. Urumva ambwira yuko atanabisenga atanabishira ku mutima. Rero n'igiki wobwira abantu bariko badukurikirana uwo muntu aramuremesheje cyane. None nawe n'igiki wobwira abantu bariko badukurikirana, hari nk'abantu usanga bariranze ugasanga ntibasengera n'ibintu byabo kubera ko babona kumenga Imana ntibishoboye. Oko nimba Nehemiya Imana yaramwumvise nuko Imana ibishoboye. N'igiki none wobabwira? Ego ico nobabwira nk'indemeshanyo, Nehemiya ntihabuze ibiza kumuca intege, yarasenze kandi yarisonzesheje, kandi muri we yarafise ukwizera ko agiye kubihabwa. Ariko navuze ngo Tobiya na Sanibalati ntibahagaritse kumuca intege, ariko we nawe uriko uradukurikirana mwene data aho muherereye hose, nagira ndababwire ngo Imana yumviye Nehemiya nawe irashobora kukumvira kano kanya. Navuze ngo tugitangura ni ukwezi k'umusaruro muri uno mwaka, nagira ndakubwire ngo wizere Imana yawe, usenge cyane, ugire gutitiriza muri wewe, ugire amasengesho yo gutitiriza, ufate Imana, kuko Nehemiya yarafashe Imana arasenga, bimutuma no kwatura ibyaha by'abasogokuruza, kuko yavuga ati kumbure bishoboka kuba ari ibyaha by'abasogokuruza, ariko sishatse kuvuga ko byo bari ibyaha ibyo bibazo urimwo wagiyemwo, oya, ariko naje kukuremesha, kuko Nehemiya ubwiwe abagenzi be baramuvuze, baravuga ati uyu mugabo avuye hanze y'igihugu, nubwo yoba ari uwo mu bwoko bwacu aje kubaka inzitiro, uti uwo muntu tuzi ibyo aje gukora. Ariko Nehemiya kubera ko akiva mu gihugu kitari iciwabo aje kubaka inzitiro ryasenyutse, yarasenze Imana. Nawe birashoboka ko wasenze Imana. Nagira ndakubwire ngo amasengesho yawe ntiyapfuye ubusa, Imana yarayumvise. Kuno kwezi ni k'umusaruro ku buzima bwawe. Ego uravuze nti si uko yabinaniwe ahubwo nuko isaha itaragera. Bantu mwese muko murakurikirana kino kiganiro cyacu kuri uyu munsi, kino kiganiro cyacu kuza ijambo ry'Imana, nta kindi kintu dufite twababwira. Nimba wowe uri mu kibazo runaka si uko yabinaniwe, ahubwo nuko isaha yawe itaragera. Nehemiya yagiye ku mavi arasenga yinginga Imana, yongera aririra ubwoko bwabo, araheba arabona umusaruro. Nawe icyo twifuje ni ukubona umusaruro mu masengesho yose wowe uri kurasenga. Umukozi w'Imana Ingabire y'Imana Nohini, kagomba tukubaza kandi tukabazo gatoya. Turabonye mu isengesho rya Nehemiya, isengesho rya Nehemiya ryari rigizwe no kwinginga Imana no gusenga Imana. None tugerageje kuraba tubishize muri buno buzima, no musi dukorera Imana tugasenga Imana, antuka mu mirimo y'Imana ntibyama biri good igihe cyose, hama hariho utuntu tutagenda neza. None mbega aho hariho ba Nehemiya bisakrifya bakumva yuko bosengera umurimo, bakumva ko bahantu bisonzesheje bariko bararira Imana bayisenga. Ego cyane bariho. Tugerageje kuraba muri kino gihugu cacu hariho abakozi b'Imana cyane, hariho n'abantu basenga Imana cyane, ndetse impemu ya Nehemiya iracariho, kuko hariho abantu bisonzeshereza umurimo w'Imana batitayeho ku byo babona, batitayeho ku ngorane bafise, ariko bavuga ati kuko Nehemiya yarabayeho mu buzima bwiza, kumva aryohewe n'umwami, kumva arya neza agafungura neza, byari gushoboka akavuga ati nta magara afise wo kuja muri kijya gihugu c'iwacu, reka nigumire ino. Ariko impemu ya Nehemiya ntiyigeze ipfa, n'ubu iracariho. Hariho abantu bafise ingabire, bafise novuga ngo n'umuhamagaro wo gusengera igihugu cabo, wo gusengera novuga umurimo wabo, bavuga ati sinitayeho ku mafaranga afise, sinitayeho ku butunzi afise, ariko ndafise umutwaro wo gusengera umurimo Imana yampaye, cyangwa se ndafise umutwaro wo gusengera isengero, cyangwa se ndafise umutwaro wo gusengera igihugu naho mbaye.
ego murakoze cyane kuri icyo kintu muvuze, ego barashobora kuba bahari, murakoze. None ndababaza ikibazo, ego mu murimo w'Imana iyo habayeho utuntu n'utundi tutagenda neza, hariho abahagarara, murabitubwiye, bagahagarara nka ba Nehemiya, ariko hariho n'abandi uriyo yo gufata bakisondesha bagasenga, baca bagenda kubwira abandi bantu batari no muri uwo murimo, aturabizi mbega bimeze uku n'uku n'uku, bimeze uku n'uku n'uku na kuriya. None ni igiki wobwira abo bantu uyu munsi mu murimo w'Imana bigenda nabi, canke haba utuntu n'utundi tutagenda neza, uyu munsi bakaca bagenda kubibwira abandi bantu uriyo yo kuja mu masengesho basenga nka Nehemiya, ni igiki wobabwira? Ari nk'impanuro ndazi. ego icyo nababwira kirahari, nobabwira ngo icyatumye Nehemiya yisonzesha ni uko yari afite urukundo rwa bene data bari mu bwoko bwabo, ni uko yari afite yuko kumva muri we afite urukundo rwinshi, afite ukwihangana, ndetse afite no gusenga cyane muri we no kwisonzesha. icyo nobabwira nk'impanuro cyangwa se nk'icyo mfite muri jewe nobabwira ni uko mukwiye kugira urukundo mu murimo murimwo, hagize ingorane iba, hagize ikiba nk'ingorane ikaba mu murimo murimwo, ntimwihutire kubibwira uwo hanze, oya, ntimwihutire kuja kubibwira abandi bantu, ariko wihutire kuja kubibwira Imana, kuko Nehemiya ntiyashotse agenda kubaka urwo ruzitiro, oya, yaragiye yumva agize umubabaro araja arasenga. Namwe rero nobabwira kugira umubabaro muri mwebwe, ica kabiri kugira urukundo, hama ica gatatu ukagenda ugasenga, ukisonzesha, ukaririra Imana, ukongera ukarira uririra bene data. Nivyo. Ego murakoze cyane bakunzi ba kino kiganiro cyacu kuza kuri uyu munsi. Murumvise teme twari turi kuri teme ivuga ngo ukwezi k'umusaruro. Umukozi w'Imana Ingabire y'Imana Honorine yagerageje kubidusigurira, mbega ni ukwezi k'umusaruro gute twisunze ijambo ry'Imana, ukuntu Nehemiya byagenze bikamubera ukwezi k'umusaruro. Ego mwakoze cyane kudukurikirana, twari turi kumwe n'umutumire wacu Ingabire y'Imana Honorine kuri uno munsi. Twagomba tumusabe asengere abariko baradukurikirana, yonga adushire mu biganza by'Imana, kuko mu murimo w'Imana si ikintu coroshe, kugira umutima nk'uwa Nehemiya si ikintu coroshe. Bisaba yuko uba ufise urukundo muri wewe, wabitubwiye, bisaba yuko uba ufise urukundo rwo gukunda bene data, bigatuma ubitangira ugahaguruka kubagirira neza. Ego twagomba tugusabe udusengeshe. Ego kaze. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana nziza, uri Imana igororotse, uri Imana y'urukundo, kandi uri Imana y'imbabazi. Turagushimiye kuri uyu munsi, turagushimiye kuri uyu muhingamo, kuko twitwararitse kandi dukunda. Duheje kwiga ku ijambo teme ivuga ngo ukwezi k'umusaruro. Mana Yesu Kristo niwe watubwiye ngo ni ukwezi k'umusaruro. None turagushimiye, turongeye dusenga Mwami, kugira ngo uku kwezi kutubere uk'umusaruro koko, tubibonemwo, tubishikemwo, ntituba abavyumva gusa, ariko tuba ababigenderamwo. Mana turasenga nawe ariko baradukurikirana, kugira ngo Mwami Imana turakweretse imitwaro, turakweretse amasengesho, turakweretse imitima y'abariko baratwumviriza. Reka Mwami ugeremye iyo mitima, kugira ngo wishure imitwaro, wishure amasengesho Mwami wamazemwo igihe. None Mana turongera twisengera, kugira ngo uduhe umutima nk'uwa Nehemiya, kuko Nehemiya yaragize urukundo muri we, agira ibanga, agira ukwihangana, agira amasengesho, agira ukwisonzesha muri we. None Mana turisengera kugira ngo uduhe ibanga, uduhe urukundo, uduhe kwihangana Mwami, uduhe kwisonzesha no gusenga Mwami. None turagushimiye, none Mwami turishize mu biganza byawe, kugira ngo abe ari utuganza Mwami, uganze ivugo yacu, uganze amajambo yacu, ikirengeye ivyo Mwami, uzuduhe iherezo ryiza, uzuduhe kukumbona Mwami Imana, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Amen. Bakunzi ba kino kiganiro cyacu kuza ijambo ry'Imana ryo kuri uno munsi, turabashimiye cyane kuba mwashoboye gufata akanya kanyu ko gukurikirana kino kiganiro. Murakoze cyane. Tukaba twongeye gushimira umutumire wacu Ingabire y'Imana Honorine, si mushasha aje hano imbere yanyu ngaha kuri Nori Event TV, ariko yarasanzwe ari umukozi w'Imana avuga ijambo ry'Imana. Turagushimiye cyane Ingabire y'Imana Honorine, mwakoze kwitaba ubutumire bwacu. Turabashimiye cyane mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro cyacu, naho ubutaha mwari kumwe na Nishimwe Neberaka. Murakoze.